nashimye. Amen. Kandi ndashima Imana yanzanye ngaha. Naje ngaha dimanche nari ngiye gusenga ahandi hantu ariko nshaka ngaha. So kubwira ingene noba narahaje. Hamaca ndasanga yeme baradutangiye ikimazi. Nari narigeze kujya gusenga ahantu bambwira ko kugira ngo ubohoke utangwe gutanga ikimazi kajya kabuye ukagazana inshuro indwi utanga amajana indwi. Ndashima Imana. Akabuye ugakuye he? Ugakumbuwa barakakura muri kakajana kakaguhezagirira ugatanga amajana indwi inshuro indwi. Ku munsi. Kundwi. Aha. Cyo kimwe n'amazi nyene. Hanyuma n'amazi wayishurira amafaranga. Tutanze cyose n'ikimaze ukacagihezagira ukatutanga n'amafaranga amajana indwi. Hama nshitse ngaha mbona bantagiye ikimazi ku buntu atana kimwe ntanze. Hanyuma rero baja baravuga bahezagiye twatuye cyamutana kabuye aho nari nicaye. Wari uzi ko tuca tukwaka amajana indwi? Nari navyo noya kabuye aho nari nicaye ndakazana baraduhezagirira hama ndakatahana. Nshitse muhira nari mfise ikibazo abana umupapa nawe urambako baramutwaye mu gasho. Hanyuma umunyina w'abana carabata sigandeza abo bana ndumwe abana bane. Hama kuwa mbere nshitse ku kazi haza umusuma kakawe narakagenda nakajana yarantwaye imifuko 10. Hama uwo musuma baca baramufata biba biragenza uko. Haheze akanya baca barantelefona bambwira ati ngo hari umuntu ngo azanye ngo ibintu ngo byinshi ngo bya rasiyo muhira byinshi vrema nugushika ku munyu yazanye byose. Rero wonyina wabo bana twari tukivugana baza bambwira ngo niwe yabirungitse. Ndashima Imana cyane. Ibintu byose bya rasiyo warabibonye? Narabirose byuzuye muhira. N'umusuma agomba gutwara imifuko 10 yaciye afatwa. Ukomera amashumani Yesu n'ukuri kose. Kandi ibyo bintu byabaye akabuye twagahezagiye atamafaranga watanze. Akabuye atamafaranga watanze. Ndafashije. Hama rero nshitse muhira batubatuka kuze kugaruka. Hama tugarutse gusenga ku mugoroba ntangura kuvomisa cyane byari bindi ngo biramvamo. Ndashima Imana ko no munsi n'ibyo ari byasigaye byavuye mu gitondo navyose ndiko ndasenga ntangura kuvomisa byose byara. Amen. Amashi ku mwami wacu Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi jewe ndumushitsi wanashaka muganda tsinde nyiri umushitsi ngo umusangwa yendo umuntu mvi Ngozi. Jewe ahana hamenye nje kwivuza ama sinzi umukobwa araho yahandangiye ahantu ari nashiki. Nafise ikibazo cy'umutwe gikomeye cyane nari ndakivuje imyaka 8 atamuganga arankora icyo ngwaye kandi n'imiti bampa ntaco yamarira. Ariko barandangira ati nyamukobwa aranzana nganye arandagira ati hari umupasitori ngo ndakwere aranzana ari dimanche uyu turabonana umukozi w'Imana tubonanye arambwira ati we ntutaha ara uzogaruka ejo. Yaragiye kuraba abaresita yanje aje agarutse yarambwiye ibibazo mfise n'ibyo ngwaye. Imana yo mwijuru asengeye wa mutwe waciukira. Ariko rero kimwe Satani uko niyumvira kuza gushinga intahe yateza ikibazo. Uko niyumvira gushinga intahe kaneza ikibazo cyo kuniga mu muhogo akazimbi kugara mu muhogo hamwe no kuvuga bitankanka kumvuga. Ubwo rero by'Imana biratangaje. Nari naje mu rubanza nari ko nzoza gushinga intahe mu ndwiza. Nari naje mu rubanza rw'umwana yaronka diplome. Hama umwana wanje shafatirwa mu rugo rubanza araraba aratubwenge turi kumwe hariya yatinye kuza yarakitse araraba aratubwenge nanje kandi nari naje gwaye mugaye Imana irashoboza ndashika ngaha. Uwo mwana rero agwaye twamuzanye mu masengesho none yaratubonye mugaye gende tubona ku mugoroba baramusengera hariya ayi umwana yarakize yatinye kuza ahagaze ica yariya rero
kinoshimira Imana yo mwijuru umukozi w'Imana Imana imwongera amavuta Amen. warakoze cyane numera amashi iyo Mana Amen. arimaze gutanga amahera arenga miliyoni 10 yivuza uwo mutwe atambwaga ntocyo ngwaye izo zakira zose ndazizi amapriveyine yose ndayazi ngozi hose Imana yo mwijuru umukozi w'Imana Amen. Sinzi nawe ariko nzoza bishimwe umva sinanavyiteguye mugabo umutima agumye umbwira ngo simpaguruke ariko umva irindi jwi iti haguruka umva umutima wiruka cyane urumva paribwira satani anyobeze sinze kuvuga kandi azi yuko nkubagira ipfuhe kuko niyo shinzi ntahe acazana ibitero ariko kimwe gusa ndazi ko nanesherejwe nta na kimwe ashobora kungira ubwo rero ndashimira Imana yo mwijuru uwo mutwe wamenekera ngaha ubu ndaryama ngasinzira sinari nzitiro sinari nzi gusinzira umutima ukararuriruka wiruka abaganga bakabura icyo ngwaye na hypertension nayo batobora ubwo rero ni mu kwiyoberanya akazamo hypertension n'ubu rero n'imiti narayihagaritse na jewe ubu narakize imyaka 8 yego utanga miliyoni zirenga 10 yego zirenga 10 ariko Imana irahari cyane ntayiba irakora cyane nikora irahishura cyane nishura tudugiriza icyubahiro umwami Yesu ewe patase waje hageze umunyu byamunyu nyene mwari mwadusengeye je naje ndasenga mushaka umunyu baragusengera niwe rero naza ndanwa muga hypertension uyi ni sawa uyi nta kibazo hariho n'umuntu yaje agwaye ukuguru mutwari kwa dandazwa amakara hanyuma acavuga ati ukuguru kuranje guhera ku kuguru kwaravyimbye raba mabuja ntora kanavuga ati reka ndakuvura kanagira mfata wa munyu ndashira mu mazi ariyoza uwundi acara wuno yaraje bya bintu bica biraza ngo biramujya mu ijoro ukuguru ucakura byimba hanyuma kuraturika kuvamwe ibintu nyene ngo bibi cyane mugabo ukuguru kwarakize yaraje kunshingira intahe arambira ko ukuguru kwiwe kwakize amen gusa umunyu waraheze akunyu karaheze ndakuza musengere umunyu niyobuye kariko karakora ibikomeye ingozi amen ego ingozi rakuzame kenshi ndagasengere Yesu akumugisha asante sana tukomera amashi umwami wacu Yesu Yesu ashimwe amen Imana icyubahiro haleluya bonje nashitse ngaha mu kumunani nshima Imana itariki ya 18 z'ukwezi kwa 2019 itariki nk'iya 18 niho nariko ndasinya dosiye yanje mu bimba kusaka aho umuntu yagomba kugira nabi kacigera agomba kugira abajyaje ambwira ati manyaje wako uzoyikora mbona uzoyikorera kumusaga mu bimba bari bakirana barakukana havuye yanyagize ibintu amajana 9 ngo namutwaye ifrata yonzi mugati maze gushika kwa opeje ashanyagize miliyoni 2 hacha havamo umwe ati nyakuba wa opeje umuntu amwagije ibintu ni mukuru wanje mugabo basi kwa mushize kwa amajana 9 namugumize kwa nyine bazoburane amwagize amajana 9 muri miliyoni 2 hacha nemeye naho ndi mu bamuhiga opeje takoya kwico nyene hacha havamo uwundi bajya miliyoneri akazema yaje byambaza kwa mugenzi kandi ntabugenya yinda kuziga none ibihumbi amajana 2 basi jen uyame ndamuhe ndabikakureka kumbe yagwari ugomba amunkuye imbere twaragiye higa nje kuyagurana ngiye kuragurana bene wacu avuga ati umuntu nta naho tumuzi itugeze tunamubona kumwe Petero yakana Yesu nanje ni kubanyina kandi mu nyuma yaho arambwira ati genda ndakurekuza ibyo samuzo uyazanye iyo samwana n'abandi aronde ndeka gushika 2 na kugenda maze kugenda yarane kwishika kwa komiseri wa Petero yinganira aranye akanungo rupapuro ararugaba amaze kubahamagaza baratiye kwitabo icyo gihe rero acaguma angiye kwitera bwoba na yufragenti ya focus mati catholique natereza amashengesho uko nabwiye Imana yakubona have hazi umuntu umwe ambwiye ati ubona kwenda kujana ahantu yanjanye Imana babaye yanjanye ku mufumu
pastor nabikubwiye uguhamagara Imana ikitaba ikaza mukabonana yajanye ku mupfumu ahamagara shitani ukabona amaso kurandi kujyana janye ku mupfumu ashobora kugenda mu kiyaga akamara iminsi ibiri uwo mupfumu ibintu yampamuriye ko ndibuka nzobikubya nzogusaba umwanya inka yanje nigende tuzobivugana cyagagura ego umwanya ukwiye tuzokuronderera nukuri vuga rero ingene Imana gutabaye mu ncamake turangiza uvuga kakabu gihe utanze kajya kabuto yewe yagiye itabwa muga ujya munsi umpa kajya kabuto twaciye duhaniye ngaho mu Kigobe ntiyanambonye duhaye itozi tatu umunsi bya kane mw'abatanu bandondera nagiye muragayo iyo nari ndakuramukije nari ndakuramukije amahoro y'Imana haleluya gushikana isaha ko bwarahetse uwo mvuga yampaye n'ibintu ugendana muga gushikira isaha narabitaye byose nabyo ngifise kajya kabuto n'ubya munyu nibyo nagumye nkoresha ubu ndumva amahoro ndanezerewe ntabwo bagendana nzo gusanga ukawumwanya ego dukomera amashumami wacu Yesu ariko mu Imana itahari kajya kabuto agafise n'umunyu bagahura ntamumenye turo ya mbere aramuyoberwa ituro ya kabiri iramuyoberwa n'ituro ya gatatu acaramubona acamuramutsa amahoro y'Imana tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu reka turangize Haleluya. Haleluya shengero. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze hano nshima Imana. Musanzwe nateguye ko noshima Imana dimanche nateguye kimaze cyishimwe. Ariko nibukije ko ari message Imana yampaye. Rero shima Imana ku Kabuye dimanche natwaye. Nagashize kuri archive yanje. Hariho igitabo narifise ntari bwasome nari maze imyaka naragitanze aho nize kuri kaminuza ariko narategura uburyo gushana nja mu madeni nkarinira ko bandisa ngo some bikanka rero shima Imana ko muri nondwi bambwiye ngo nitegure gusoma igitabo mu mpera amashimana shima Imana kandi ko muri nondwi nyene Imana yakoreye gitangaza umwana wanje yamenye première session mu mpera amashimana shima Imana ku migambi yayo kandi Imana yantumye ku bana bavuka mu miryango bagira ndwi ngo bisonzeshe imisi ibiri batarya batanywa ngo basengere igihugu Imana ibongere umugisha amen dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo jewe najenga ku munsi wa gatatu nari maze imisi ine nasinzira tekereza mumve maze iyo minsi ine nasinzira hari ku kibazo runaka sinzi iyo cari cazananye by'ukuri ngiye kuryama nkabura amahoro nkumva umenga nosohoka hanze kugira bikundeze gushaka ico kintu Yesu nashimwe hanyuma y'ivyo nje ngaha umukozi w'Imana ndamubwira aransengera arambwira ngo uko biri kose genda gusenga nta masengesho ufise uko naringeze ahantu ho gucika intege kubera ico kintu runaka ndavuga ngo Mana niki nokora kugira ngo iki kintu kimve imbere ariko kuba naje ngaha n'umugambi w'Imana nta muntu yaranzanye naringiye gusengera mu Kanyosha ariko nsanga nakatiye hano amaze kusengera rero nshitse muhira guhera iyo saha mfata umwanya wo gusenga sindasubira kumva ico kintu Imana ihabwe icubahiro